ni D1 yarinjira muri showbiz cyane kugaragaza ko arabigeme bahoze kumwe mu rukundo TV online tukabona ibintu biriya mugabo bamwe ati wa mutipe yakuze muri game mugabo kino gihe ariko commentaires zabaye nyinshi nituzi byamwe na Santio vyahereye mutamaye zakaraza nahabone zishaka gusubirayo ni sobuku ndatabu kujyara kazi ahubwo simunda mukiriza n'umubona by the way bo ndaza ko umuntu wese ubuzima ko agenda araduga Mr Morning Love Mr Mine ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye yakoze ariko zigenda zijana n'amazina y'ibintu yageze kandanye bigenda neza uvuga bimwe vyagushikira igihe warushitse ndabivuge burabetse gatora nabango cyane bese neza ndashimana kabisa abaye muremure oya banyurije kunene Jesse natinya kubivuga kweri waza kubivuga ariko ndavyivuge banyurije kunene Insolite ya mbere yabaye muri studio za PJ Classic FM D1 agishika vyanse kwa duga ku ntebe hanyuma Isaac arayimufasha mwaramuterura hanyuma amutereka ko none kano kanya ransomba ariko bugufi n'ingwara nziza ariko maguru ntakora hasi n'inkubu bugufi n'ingwara nziza harukuru nyene yo hanyereye ushumko mu maguru kandi n'iyizuba ryatari ryinshi ukacumandagara ritangura kumena gatwe twebwe abantu barebare mwe mushikirwa mutero dushikira ryaheze Zione kweri ko wacerewe hari traffic hari no kutamenya location somehow ariko batubabari cyane ego nyaka yose umaze mu gisagara ntuzimuka inama ndumunyuka mze je ndirimba ibintu by'iwanje kweri muri town ndumunyuka yes nuko reka tugire ko nk'umujyi w'igisera ugira uretse gutanga umwanya uganire n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi D1 numwe mu artiste nofata ko kino gihe ahuciye hose izina D1 umuntu ntakirondeza nka cagihe ivyo urabizi wiyumva gute kuba ibikorwa byose uri kurakora biriko birakigwa uko biriko birakigwa harukuntu nyene niyumva bidasanzwe kabisa siko ndabivuga ariko byose ni bo noshimira mwebwe mwese kabisa mwabikoze sikuva ko nije ko rijewe ariko nshye mu nzira nkumva abantu banzi byanyereka yuko ejo ushobora kuronka amafaranga ndaro ariko ndashaka kuronka amafaranga bivaye nuko abantu bambona nuko namaze kugera ikintu kibira cyane gose ariko byose ni mwebwe ndavuga manager aba presenter n'abandi bantu benshi uwavuga ko Iteka Music yakubereye umugisha mu bikorwa vyawe yobagiye kure oya niyo babeshi kubera ko batarazana ari zero narubusa aya ntabwo wari zero nyene harukuntu bico gihe nubwo utari bwageraho wari ugeze intango yari yatanguye kabisa ntaco nivuga ibintu ariko harukuntu nyene basha nari ikibasha pondero munyuka basigatora nyene hari byinshi bwamenye haraho ntari bwagere urumva je nivuga ibintu bisanzwe yego okay nabonye picha ijya no kumbuga ngurukana bumenya ati D1 tumuzira abanone kino gihe yabaye mu Allah agafaranga katanguye kwinjira kavuye mu ndirimbo zawe bimeze gute nikaraza ariko ufashwe neza nikaraza ariko turashima bizoza ari bukebu sibyo bitegwa gusa no gukora aho najipaga amafuta ya oya ndakunda African color ndakunda mu black ndakunda cyane gose yego sinkunda ngo mpinduke mbundi muntu ariko ndi jewe nyene kandi proud na jewe bikanira kumva kino gihe ibikorwa uri kurasohora bishika kuri channel ya YouTube ya Iteka Music biteba haba habaye iki haruhande yaho uri muri babandi bagira batereka tubaye tugurishe kuri za platform zinjiza kanoti na cyane cyane kihuse gusumba kuri YouTube bimeze gute ko zero waraduhaye aga video gato hanyuma mu nyuma nabari ati yamara nijyari yoba bijanye nibimpeje kubwira bijanye nuko indirimbo zibanza guca ku zindi platform bo indirimbo nuva ko yatije gusohoka ni zero niyo ndiko ndavuga yego kubisanzwe twayize kuri platform zigurisha umuziki ngo twereke abarundi yuko hariho izindi platform zigurisha umuziki mbere zinjiza gusumba YouTube kugira ngo bazimanyere bamenye ko zibaho kubera ko ino mu Burundi turuzi YouTube naho nyene ntirakura cyane ariko ukavuga ati reka tuce ku ma platform agurisha umuziki kugira ngo bazimenyere kugira ngo neje bundi maybe umuntu natogira po natonga amafaranga muri show abe platform ndakazo muri zo mwishura nasoko niyo yatevye ariko beshi babibonye babitawe cyane gose cyabaye okay ni D1 agitangura kwinjira muri Iteka Music indirimbo ziwe z'ubwa mbere yasohoye yarinjira muri showbiz cyane kugaragaza ko arabigeme bahoze kumwe mu rukundo TV online tukabona ibintu biriya mugabo bamwe ati wa mutipe yakuze muri game mugabo kino gihe biragaragara ko indirimbo iri kurasohora
urazirekura hanyuma atakiziherekeje dufate ko biriya bihe wari ukiri kurarondera ukuntu wofatishanya gufatisha hanyuma kino gihe byarafashe inzira sinavuga yuko ari ibyo kuko ayo nahabona hari ahantu ariko commentaire zabaye nyinshi nituzi byamwe na Santio vyahereye mutamaye zakaraza nahabona zishaka gusubirayo nisobukwe data bukujyara kazi ariko simunda mukiriza n'umubona by the way ndaza ko umuntu wese ubuzima ko agenda araduga ubuzima ko ngatera imbere hari ibyo agenda arakora ugasanga ibyo yakoze nk'umwaka wese ugasanga byasire kubikora ibintu bimana arabikoze something like that ariko buri kintu cyose ugenda urakora kirasiga icikwa kuri wowe kavuga ati iki kintu ko nagikoze cyanyigishije iki sino gikora tenda kino cyo gikora bijya rero ibintu byabayeho ariko ntokora no mwanya ko sinkira umunyuka mana kino gihagezweho iki kuri D1 imbere yuko asohora indirimbo iki gihe kuko waravutse urakura hari hahugeze kino gihe D1 ishusho y'umuziki wiwe iyo ariko arategura indirimbo plan yo kuyirekura ayitegura gute bitandukanye na biriya bihe reka cyambere ngora nda recording indirimbo ndakora nko bikwiye hama tukakora video nkagitinga neza like nkuko bibona ngaho oya hama ikindi si nikindi abandi baza ibindi bariga ni gute indirimbo izoshikira abantu ni gute abajonse bazoyironka byose gucwa ariko nta bindi bintu birenze gukora gusa je ibigo nibyo biri imbere ni D1 aharuga mu ba artiste bariko barakora neza ndetse unabona ko irya nino mu masamirizi izina ryawe riragaruka kenshi ntukicidoga promotion kabisa iri kwirikora nofata ko hariho uguhuza kino gihe ku artiste bariko barakora neza ndetse n'aba presenter ni na D1 kandi atigeze agaragara mu biteramo bikomakomeye bimaze imisi biriko birategurwa kandi harugwa muri abo ba artiste bariko barakora neza barakwegereye mufakabeyi canke nibigeze bakurondera nabaranyigira ni kimwe mu bintu nova ko nidogera nanabyanditse kuri page yesterday uvuga ati none ubwo nta muziki no bankurushikira abantu bakanawukunda niba bankeneye kumbona ndetse n'abafana baranakurekera makenshi rero why kweki haba ibiteramo bikomakomeye mu Burundi sintumigo kandi byitwa kumenga ndi wa muririmbyi uri kuritanga ariko arakora cyane gose mu bandi ugasanga somehow barabaye ama legend natokora ikintu gikomeye wa muri legend wa mwanya nyene aba legend rero navuga ko kiko cyatuma muziki wacu menga tuko turinjirirwa cyane n'ibindi bihugu kubera ko twe turafise ndavuga new generation turafise ingufu zo gukora bijya bintu bandi bantu bakora buhanze kubera ko niyo time yacu no mwanya wacu ariko nihaguma haronka ama opportunity y'amashow kuri amafaranga bari abantu bakoze bijya muri generation zabo nyene bizotuma wa muziki w'ubutubura kuko baje bakoze bijya gihe bafise umuziki bakora ariko nibaza ko sound y'ubu ntago bayimetiza cyane gose yo compete n'izindi ndirimbo zo hanze rero nibaza ko je navyidogiye mu bintu byatumye navuga sinzi ikintu gituma nka opportunity nk'izo nyirya hari kibazo kica kigaruka kuri mwebwe nyene mwidogera abana bariya aba organisateur na cyane cyane bibiteramo kino gihe ufite indirimbo zirenga 10 yego indirimbo ushobora kuja kuri stage ga performinga abakunzi b'umuziki w'u Burundi bakaryoherwa mu gihe bajya bategura ibiteramo batariko barabashira kwayo ma affiche yabo ko ni nk'ubu nabonye affiche igiye kuzana umunyamahanga ndazagira ze kuyora kanoti kabisa gafatika kameze neza kubera iki mudashobora kuvyitegura mukavuga tereka tuje hamwe natwe tuvyikorera ivy'abana turacha fisi ibintu byo gukora umuziki wonyine kugira ngo ukore video nziza video nziza bidasaba amafaranga menshi rero kugira ngo tutegura show nayo ni ikintu kinini cyane gose kandi babarundi ni business ego ni business ariko bwa buryo babarundi nabo benshi bamwe apana bose bafise ukuntu bacitaho yanuvye abantu bo hanze baragacira abantu bo hanze cyane gusoma ushaka gusanga umuntu yateguye show akazana umunyamahanga akamapido 20 million kasanga umuntu akavuga ati twara 500 mille akira 2 million amahera menshi umaze gukorera nangahe mu muziki dio oya ntabwo ndakora amafaranga until this time ndi umuntu ariko hariho twigize kubona ujya kubitsa igiteramo okay yego hajya kurakoze ko nivuga ko yari kurondera experience nakubonye ku yindi afishe kandi today uri kumwe na social mura nimba ntihenze ingozi yego tuzo niyo show ya mbere ngira nkora biriko biraza ariko hazamo ibintu bavuga ko yes reka twerekeze kuri 0 ariko je ntabwo ndi 0 oya ntabwo ndi 0 nduje kabisa nanje ntabwo ndi 0 uri 0 nyene ntabwo iyo biza kubona ko ndi 0 urugendo kwa 0 bari rumeze gute ubwo rugendo nyene gwari hari nagukeze usigaisha
nanabivuze muri ati clip video ushiramwe abigeme bakensiye turari ijoro shaka Mbese kubera clip nabyanditse video kuri page, zawe navuze ati umwana mwiza yiyemera naze dukore video siye turyama saa 8 y'ijoro turaba queen video bakoresheje mu ndirimbo zawe urugendo rwa zero rwari rumeze urugendo rwa zero ako si urugendo busa habwo urugendo rw'ubusa rwagenze gute rw'indirimbo busa I was in the studio hama ndavuga ati numvise Trust Beat kakora ndirimbo ibiti raho sinobesha vraiment ari ngaho we nuko nyina mutse ndakunda kuvuga ariko yari anachika tama ubaho numva koze amanoto ukuntu numva ndayakunze cyo gina nfise akantu muri jewe nyene kuko umenga umukobwa nsize nwansigaye ndi takintu na kimwe ndico okay tutangira melody shiza melody numva gasana ko kwa Meddy mu Rwanda ati wangu gahindura ko kantu man ntabwo ko pasa kabisa okay ndacenga una verse ya mbere kajya ka verse ka mbere nyene numva menga birahagaze gato ego hanyuma then naje mu gitondo ndayimara niko nkunda gukora je kenshi nta ndirimbo yigera gufata imisi ibiri oya nta misi ibiri ndashobora nanse mu munsi mu gitondo nijoro hamabukeye uraheraheza ego ntahanye ide mu gitondo mbyuka nja kwidevelopa yabiheze ego kiza gusa ko maybe ndashaka guspending umwanya munini muri studio kubera ko ndi recording ngafata time mpaka ntoye ntuzi nshaka ego hagati ya Morning Love na Zero mwana disize imbere yawe ego hanyuma cyakubwira bati dukenemwe indirimbo imwe uza gupresenta imbere y'umukuru w'igihugu imwe hagati ya Zero na Morning ugatega iryo teka kavuga ati kabisa ni wewe uza uyamuga dukeneye indirimbo imwe hagati ya Zero na Morning ni indirimbo atamfashije guhitamwo mu cyubahiro ciwe naza ko ndita Morning Love cause ni indirimbo y'abantu bose bakuze abadakuze kubaza mufasha bati waraye gute wiriwe gute uraye nabenza wiriwe nabenza kurirwa gucaya nanje naza ko ni ikintu cy'umuntu ari Zero nayo yumva ko yiririmba Zero ku Ajen ndetse no ku bantu bakuze ariko in general ku bantu bakuze cyane gose ntuze ni gusumba Morning Love ku bantu bose in general ku bantu bakuze cyane gose ndetse abantu bavuga ati abantu n'abantu nyene bo batware abashinga ntahe Morning Love biraje cyane gose asansan indirimbo ni Zero dusigaje iminota 13 reka tuyihereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi baganire na D1 67,300,000 67 ibihumbi 310 ariko kureko frambu kureko frambu cyangwa kureko amadolari cyangwa bivanye naho uza kuburi abindi biheze bandanye bigenta neza nuko D1 nize kuri ready kuganira n'abakunzi bawe yes hello umeze neza yambu neza ninda twakuyarihe yana ngibisanzwe n'umusaza nyine berenga D1 Asmani Asmani mu Buyenzi iramukanya na D1 Mr. Tutamu ndakora mukije Mr. Munyuka amahoro meze neza aravuye mu Bunyuka anyuri Tutamu Imana ishimwe cyane kuba naravuye mu Bunyuka kwera ubwa mbere ikosa ryambere najyama zinakubwira wakerewe anya minota anya kana wari sanfise ngaho wari kwe kubanza gusaba ikigongo kwanza abafana ngaho nagisabye vraiment nasabye imbabazi habaye traffic habaho no kuzimira gato ariko bari cyane anya wari wese anaze kuvyuma ego ariko bazomakaye ndagaruka najyama zinakukeza ku gikorwa kiza anya ko washoboye kudoreza ngo yani niyo depo yiwawe muri no mesi kabisa merci beaucoup so ama ikibazo cyambere ego so yani kuva ukigira muri management ya Iteka Music indirimbo zose hanya zimaze gusohoka ziza kuri channel ya management ego amwe bizoshika D1 kuko yani ni ibintu bisanzwe hani bizoshika niko hani kuko niko byose mu cyangwa neza mugambi bakunda bishike amwe byoshika D1 akaba yavanye na management asanzwe arimo be izo ndirimbo azaba yemere kuzoziririmba hanyuma cyangwa igihe hanya bizoshika agakora show hanya mu gihe azaba amaze kuva muri management yiwe asansan acha kwishura ngira avuye ku murongo kibazo cya kabiri duso ego dukwakwaye bo ego hanya kuva yamaze kwinjira muri management asanzwe arimo indirimbo zose hanya tuvuga yuko kabisa yari zo navuga ati zarabaye hit n'izindi zikaba zarabaye hit mbega ubwiwiwe yabone ko indirimbo zose amaze gukora muri management ya Iteka Music hanya zose zo bari hit kuri we
ama ndamushimira kabisa bikora neza urakoze cyane yego bo my management hari umuntu sinibaza ko gupansa ko hazoba ikibi umuntu yabishira mu mutwe bituma umuntu akora nabi je buri munsi nikunda akora nimbere yuko ari heza nicyo kintu umuntu yashira mu mutwe hanyuma indirimbo twe turasora indirimbo ntabwo twimbira ko zishobora kuba hit indirimbo je menya ko ari hit cyangwa yashikiriye abantu mu gihe mbonye feedback yayo naho nafise indirimbo nitwa kwikomeye je kubganje ntabwo nta ndimbo ngira ikomeye kubganje okay indimbo ikomera mu gihe yashikiriye abantu vuga ati indirimbo abantu bayakiriye neza asante yes hello yes I bakura musajana yambu neza ninda twakuyarihe Mchao chama mare mu ntara mwaro nakati gatoi mu ntara Gitega. Gatikima. Wa mwaro. Yes sir. Ramukanya na D1. D1. Ariko mwara ngo mukunda gahe. Amahoro meza cyane mutaha. Asante sana meze neza. Ngo muntu umufana wa gwambere na mbere merci beaucoup. Dushumura ari ku radio. Ego. Nabanje gusaba ko mukorana korabo ndiwambe nabisazi. Nukuri warakoze cyane gose kandi ndazi bashaka gucamo. Ndimira icyo nifuza ko woba. Ego. Ubu namaze ko ngumbukire. Asante sana kabisa. Ego. Wewe imitoma yawe kayisa. N'abantu b'abasore bakwego barajyana kure. Bazayijana kugira ngo ibintu bya bigende neza nyene. Sibyo nawe. Abantu bakubita umusare ngo je sindi umuntu ukiyagara ko nyene. Ntabyo ko umuntu ugiye kuresha. Oyi unyewe ni bava ngo je ndi umunyuka. Ubu ageze bava ngo je sindi umunyuka. Ubu ndi Toto Town nyene nako karimo. Amare mutama kuraje. Ego. Urakoze cyane. Ila Brediso. Asante sana. 67 cm. Uyu ndi munywanyi ku murongo wa telefone. Yes hello. Hello. Umeze neza? Salama bo. Ninda twakuyarihe? Ni Silva Dokwaga mu Gatunguru. Ramukanya na D1. D1. Mahoro umeze neza mutama. Jita. Ashugiye no segandi zero. Imvuri iragwa. Igahita. Ndakumwe beside iso. Arabikora. Ego. Asante sana. Ndagakunda sana nikandagaho amwaro nawe nyine na karawudi turi kumwe ngaha. Urakoze cyane. Asante sana kabisa. Paki yanjaniranye mu byo gutasha. 67 cm. Unonye ku murongo wa telefone. Yes hello. Allo. Yes baba. Umeze neza? Safi. Ninda twakuyarihe? Ambassadeur Patrick Ramukanya na D1. Gute. We ambassadeur. Welcome. Ega namugwaye D1. Ni sawa. Ego ndashima nawe gute? Ebana merci beaucoup. Ebana kwe. Ebana komereze ngambe nyene. Ya muhari bizokunda byose. Ego. Umutima waje boshaka kudobona icyaka bisasha ubonye. Pati kwa majwa sohoka nabi. Ngirana tezo sivina. Ucugaruka mukanya. Urakoze. Uramujanye? Kabisa majwa gusohoka nabi. Tadusigara turi zero. Aribana gukumbuye. Halo. Umeze neza? Cyane. Ninda twakuyarihe? Ni Kironzima mu Cyarama. Kironzima mu Cyarama Ramukanya na D1. Halo, umeze neza? Aho kwitambika naho nyara. Kabisa, wo kwitambika ucasigara ari zero. Kabisa. Yego kabisa. Umeze neza. Ndashima Imana kabisa tagihindutse. Asa ubawe. Asante sana. Turasigaje iminota 6. Ikiganiro ni Classic Vibes. Kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano. Kuva igice isaha 10 gushika igice isaha 12. Uyu ndi munywanyi ku murongo wa telefone. Yes hello. Hello. Umeze neza? Umeze neza kabisa ndashima. Ninda twakuyarihe? Fabrice ndi mu Buyenzi. Fabrice mu Buyenzi Ramukanya na D1. Gute Fabrice? Ni sawa. Ego ni sawa nawe gute? Umeze neza. Ego cyane ndameze neza nawe gute? Ni sawa. Fabi uri mubiki? Uri kwatera imitoma cyane. Je no mumengo uri kura kinjika. Yewe. Ati again. Yes it is.
ndabona hari undi myanya ku murongo wa telefone yamaze guhonyozamwo ikirenge. Yes, hello. Hello. Umeze neza? Ninde twakuyarihe? Mafreshere mu Kamenge. Ramukanya na DD1. Ya, ngewe wa mbere no turaranga. Ariko duza akajwi Mafreshere. Urameze neza Mafreshere? Duza akajwi kugira tukumve neza. Ni muyumva kweli. Ubu ndakumvise. Naho ramukanya na D1. Ucifata kuwingona wewe? Okay, wa mbere no turaranga nyine tukaba. Urakoze cyane. Umva umuntu yakuye yumvise ibyo turimo. Wa mbere ngo ninde hajya? Girani Isaac. Atari sana. Yes, hello. Ediso. Oui. Ujya diwana hari nimbo yavuze ngo bugigari ngo arazi kwinyonga. We diwan. Yego. Igaro ikata mapina gasiye. Wajewe ubiravyo nyene. Niwa mwaro ubawe mutava. Niyo gari nayo bari kunyonga ni gari nyabake. Wamwaro yararubaye kabisa. Rene basangira va mu gitondo abayavyaki. Hari ukuntu azumenga ariko ariruka nyene. Umenga duzi imwaro n'amaguru. Yari mu mbuduko wa 5 km. Atari sana. Yes, hello. Umeze neza? Ninda twakuyarihe? Fabrice mu Fabira mukanya na D1. Amara D1. Amahoro umeze neza? Nshime man. Wow, so good. Zakutura mutakira. Zakutura kamutino jari Oh, tuzohashika kabisa. Yego. Tuzohashika. Kamera kumatere. Oh, sikunda umva neza ko murakoze cyane, sibyo? Reka uranu hadafata neza sinzi impamvu. Yego, ariko murakoze cyane. Ariko reka tugushimire tunakwifuriza kugira umugoroba mwiza. Mu minota 3 gusa tuvuga tuti bye bye. Yes, hello. Yes, Ediso. Oui. Ni ambassadeur Patrick Agarot. Nako ndavuga rero. Ibana ati umutipe wacu rekara bizamo neza. Merci beaucoup. Ati jewana narisi sumutema mugabo rero nsanze nduswa. Je kabisa. Imitoma. Aho sanga uri muri babandi bavanga iwanyu imvura iragwa. Umva, neza cyane. Jere. Ahubwo bisobanura mwegere kabisa ebana ncacurire. Ako kantu nyene ako. Agucacurire. Nanje nzoze ndahonyora. Chombize love connection. Tugende mubwire. Niya utuntera ibuye. Shuko none. Ndakubaha cyane kayibana kandi ndakwemera. Asante sana papa. Okay. Ambassadeur Patrick komeze duserukira neza. Yabana naba yibereye kwe. Urakoze cyane. Umuriro wakice tuzigero 67 turashobora kwakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone. Ko mbona umwanya usani wadusize. Yes, hello. Hello Ediso. Umeze neza? Ndameze neza kabisa. Ninda twakuyarihe? Kuvugana na Dombesi kabisa kuva kuri Radio Christine ariko nkabamenga mu Kamenge yabisa. Akuri pije classic FM ndakunda cyane. Ndamukiza D1. Dombesi uri muri Asiatique. Ni mu Kamenge. Go. Gute tumeze neza. Ego ndashima nawe gute? None Dombesi ko bice bitangura gukiyagurika. Dombesi. Sana. Usanga utinya mutoma wewe. Kaya kantu yahereye ko nikatariko. Abakura mugandire na D1 amatubwire kubijanye na 0. Kantu yahereye ko imahereza ku kandi. Ubwo reka twakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone reka tube turamuze ku ruhande tumwanire. Bise Dombesi rero bibaye. Reka twakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone. Hello. Umeze neza? Yova nk'umuntu mu manager. Uri romantic. No manager. So romantic. Manager. Mubwire ati igapsa. Asante sana. Ninde none tuvuga? Niberenga ko Kamenge. Wow. Wowe ugiye kuresha umukobwa ntiyo kwanga kabisa. Ndumvise undi romantic boy wa kabiri gusa taririmba. Ati kamera bata. Uzagenda umubwire love connection rero uzura ukuntu bigenda. Uzoca umbwira. Kana mutamufise. Natari. Manager mugabo ufite ngoma inite make. Uko
umvise ukuntu agiye Yo. kandi abamantu b'amanageri aguma kubaza ngo wahejeje none wahejeje kandi mu kuvugagira ngo kandi agenda polipoli utazi ko ari wowe usanga wakase hanyuma nawe akareka atana telefone acyatera ngaho nyene hanyuma nyashaka nakata cyangwa reke nawe yaraje aratwiyemera hako ashobora ko ari manager ngo hallo oya birashoboka nguri manager ngego ndi manager yego hanyuma ibisigaye avuze yiruka abaro ndamwemera ko ari manager ninava ngaha muri PJ Classic FM manutse hasi ndamusange hasi aba ibisigaye akabenzi karacemewe yego hanyuma turabe ko tworehana kandi inka ziri mu kwemererwa vuba abaraguhaye avance yes D1 ndabona umwanya wamaze kudusiga bariko baratubakora ubwo mwigumya baserukiye abandi baserukiye neza aba ibisigaye ikiganiro nakirangiriye D1 ikibazo misi yose je ntigera nshaka kunigana umuntu ndazi y'umuntu afise urubanza wo kuja hano kanaka agenda afise akantu muto agira ati akantu ndaza kugashikiriza ariko bw'ivyo hakuza kurara nabi kubera PJ Classic FM nifuza kuza kurara neza message wavanye muhira wifuza gushikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi yibashikiriza hanyuma dusiga inzira amavuta Oyica mbere kwanza no gushimira mwemwe mpaye mwanya ndavuga PJ Classic FM kandi n'ahantu heza cyane gose menga no harara man awe yamira ramundekere hano abantu basimvugire kuri mikro mubone igumire ngaha yego ajya nuko umu ex wawe uzi ko havaza gukora oya kumana comments kugira bivuge none kugira bivuge comments cyambere kwashimira amano gushimira abatumvije bose nubwo nabacereje bambabarire cyane gose zogaruka nukuri nazo ko muzo mwanya zogaruka ubu nta bwitwazo ngo wazimiye nazimye ko ari bwa mbere ubu nta bwitwazo uzogira nta ruzobaho kabisa hama ikindi kintu uvuga nuko kuvuga nuko ubona ku supportinga buri muririmbyi wese akakora neza apana D1 gusa simaze ko D1 akora neza gusa cyangwa akora neza ariko harona bandi bakora neza passporting buri gikorwa cyose cyagenda neza naza ko kintu cyambere twashima Imana nuko amaradio yatangiye kugwira kandi ariko arakora kubwo uburundi apana ku bindi bihugu nibaza ko uwo mwanya kwa bifuza cyane gose kuva kera kubera bitangiye gukunda tukadufisa ahantu hasa guca bashaka kutwakira nubwo amaguru dukora hasi nibaza ko next time mugaza ko hasi rero ndagize mbashimira amaguru nakora hasi nyine shimye no murundi wese yifuza kwigucyo cyotera imbere ariko muri ciwe anikunda kandi kubera ko mvuze kwikunda hari ibintu byinshi wikunda nushaka kwemera ko umwana wawe ararubusa uwo handi yari ngo nuko uwo wari yirabura uwo handi ari inzobe uwo uragerageza ujye usukamugira inzobe cyase kuvuga ati nimba twikunda nk'abarundi ntidusubire guhana uze opportunity abantu bo hanze cyangwa duhetira abantu bo hanze niba bavuze umuntu wo hanze indirimbo zitanu ziwe cyangwa indirimbo yiwe ngo uko arimbye neza uzomuhaye teleyo ngaha mu Burundi na muri zorimba neza na muri zorimba neza telezo mugura kujamwe sana D1 ndana kwifurize gutera imbere nk'umuzinga abi bisigaye nizere ko ubutaha tuzokoresha umwanya nukuri sinosoza gucerera mu mabarire urakoze cyane nantuze amabarire okay by the way sinoga ntabyakana Isaac yarabaye inzobe ntabwo bazi ko ari ngaha we niwe wirabuye hari ukuntu yabyibushe kandi acaba n'inzobe abirero byo gukora amaklipe video misi yose bikanka kuyiheza utaryamye n'umwigeme turavyiyamiriye Isaac ni bogari narabuze clipe video nimwe wokora ngo uyirangize mutaryamye mu kozanije kwimitwe bijya navyo nibikika babanjanye muri mudu nyene hari ngo cyangwa ushaka murehe kajya kayimaje karangora ushaka murehe Yesu nukore kadabashimire cyane uzasubira guranga ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 10 ubwo mutumire muzomumenya muri iyi weekend sino muvuga uyu munsi ntaze cyo hirya yeje gute bizaba bimeze gute je vous beaucoup bye bye.